guhura nk'umugwi si ruto. Twaravuye ku myaka ya kera yitwa 1885 ico twita umuzo w'abazungu mu gihugu cacu. Habaye iki? Ndavyishuye mu ijambo rimwe, habaye bimwe abarundi mu majambo yumvikana bise zana amagi zana amasoro. Iyo tuvuze iryo jambo ry'abakera tuba dushaka kwibutsa yuko agateka kazina muntu mu Burundi bwacu kahungabanye kuva kera, zana amata zana amasoro, zana amavuta zana amasoro, zana amagi zana amasoro. Ku ntwaro y'Abadagi, ku ntwaro y'Ababirigi, amatohoza y'umuhisi Severe yaramaze guha izina ivyerekeye gusinzikaza agateka kazina muntu. Twabishikirije mu Kigobe umwaka w'2023. Ica kabiri, mu Burundi bwacu haraje abamisionari baje baherekeza, baje bashigikira umuzo w'abazungu. Aya mashengero ya mbere mubona, aya mabarabara makuru ya kera mubona, abarundi bayubatse benshi ntibahembwa, bakorera ubusa. Ivyo byose twarabihaye izina mu cegeranyo twashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ica gatatu, amatohoza yacu yaragerageje gukora amatohoza yimbitse yerekeye intwaro ya cami. Intwaro ya cami kubera twabitohoje kandi abakozi babizi, twashaka tubabwire tuti bijya byose mwasomye mu bitabo, bijya byose mwize, byose sivyo. Kuvukana imbuto uyu munsi kugira ngo tuvugane ukuri harimo ububeshi butari buke. Ivyo bivuze uyu munsi ucumengo ugize igicumuro, ariko mu matohoza yacu turazi ko hari n'abami babaye abami ngo bavukanye imbuto, abari kuba abami bamaze kubigizayo. Ivyo byose twarabitohoje, twarabyanditse mu cegeranyo twashikirije mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Iyo ni intwaro ya cami. Hinga twinjire mu rugamba rwo guhabuza ukwikukira k'Uburundi. Abarundi batari bake baragandaguwe, cane cane abari imbere mu rugamba rwo kurondera intahe y'ukwikukira. Uwari imbere mwese muzi ni Rudoviko Rwagasore, umwana umuhungu wa Mwambutsa Banyiricenge. Uyo yaragandaguwe, ibirori byo kwikukira ntiyabibonye. Ivyo byose twarabihaye izina. Iyo myaka ya 60, ya 61 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6
gushika ku 1970. Iyo myaka yabayemwo ibibi vyinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, vyakomerekeje imiryango myinshi mu ntara zose z'igihugu. Twarabuze abo bita abasendikaliste bo mu Kamenge benshi, twarabuze Musenyeri Gihimbare Gabriel mu Kirundo muri Busoni, twarabuze Mushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe yagandaguwe itariki 15/1965 ku mugoroba kuri ibi bitaro uyu munsi twita Prince Louis Rwagasore. Mu kwezi kw'icumi twarabuze abanyepolitike benshi. Uyu mwaka wabaye umwaka udasanzwe kuko abashinga amateka, abakenguza amateka bari batowe nka bose baragandaguwe. Abacitse ku icumu b'abahutu babaye 2 gusa, abandi bose baragandaguwe. Abagize ibiro by'inama nshinga amateka uko ari 3 baragandagurwa, ibiro by'inama nkenguza amateka ari 3 baragandagurwa. Amazina ariho, amatohoza yarabihaye izina. 1969 harabaye ico bise itembagazwa canke kugerageza gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu Michel Micombero. Vyagirijwe abasoda bahora kwiga mu Bubiligi batashe vuba mu 1968, mu 1969 mu kw'icumi bavuga yuko bashaka gutembagaza intwaro, babacira urubanza. Bukeye bararaswa no kunguruza, ntibaronse umwanya wo kunguruza. Ariko murumva yuko navuze 1965, navuze 1969, ngira nshire muri ayo matariki itariki idasanzwe ubuzima bw'igihugu. 1966 niho intwaro ya cami yatembagazwa, hagatembagazwa umwami Ntare wa gatanu ariwe wa nyuma. Ariko Ntare wa gatanu yitwa ko ariwe yakuye se wiwe Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Ahejeje kumusubirira Bangiricenge se wiwe yaramwandikiye ati mwana baguhenze, winjiye mu muvumo, ivyo winjiyemo uzobivamwo amahoro. 1966. Ariko mwumve ko 1965 umwaka utazwi cyane ku bakiri bato, niho Mwambutsa yahunga akaja Buraya. 1965 niho Bihunga de Leopold umushikirangoma wa mbere yakomereka ku gitugu akaja kwivuza i Buraya. Igihugu gisigara kidafise umwami Mwambutsa Bangiricenge, igihugu gisigara kidafise umushikirangoma wa mbere Bihunga de Leopold. No kuvuga iki gihugu casigaye mu minwe ya kapitene Michel Micombero na Simbananiye Artemo, umwe ashinzwe igisoda cy'igihugu, uwundi ashinzwe iby'ubutungane. Mu Gifaransa bavyita secrétaire d'état à l'armée, secrétaire d'état à la justice. Ndavuye mu 1969 ndiko ndagira urugendo turi kumwe kugira mwumve imizi y'ingorane y'igihugu iyo yavuye. 71 harabaye iciswe coup d'état, kugerageza gutembagaza intwaro ya Micombero. Ivyo vyagirijwe abatutsi b'abanyaruguru. Muri abo batutsi abavuzwe cane harimo abasivile, harimo abasoda. Kwisonga havuzwe cane uwitwa Jerome Ntungumburanye, ariko bagusiga Paul bose barimo, Batarasise Ruhikira barimo, abasivile bamwe muzi nk'abari Berenda Bakwaje barapfunzwe,
harafunzwe abatari bake cyane cyane baturuka mu karere ka Muramvya na Jenda, amazina turayafise twarayatohoje neza. 69 niho haba ikintu kidasanzwe mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'ubutungane bw'Uburundi, aho abo mu 65 baciye ubwo gupfa bagaca bicwa, abo mu 69 bapfiriye ubwo gupfa baciye ubwo gupfa bagaca bicwa, abo mu 71 bamwe baraciriye ubwo gupfa, abandi imyaka 25, 10, 15, hanyuma Micombero Michel umukuru w'igihugu acarabagirira ikigongwe. Kuva uyu munsi haciye haba ico twokwita ubutungane bufata abarundi ku buryo butandukanye. Iyi myaka nkurikije irerekana ko igihugu kitigeze kironka amahoro, umutekano. Iyi myaka ndabadondaguriye irerekana ko igihugu cagumye mu marira. Hinga haze 72, 73 aho twatohoje nk'umugwi tukaja mu ntara zose tugatora ibinogo byatawemwo abarundi, aho twatohoje tukaja mu nzego tugatora impapuro ziri ku mukono, aho twatohoje tukavugisha abarundi bakiriho, aho twatohoje tukavuga abapfakazi, imfuvyi, hanyuma ukuri kuvuyemwo severi yakwise ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi, kuko bafatwa bose benshi bari ku mpapuro zanditswe hakiri kare. Si impapuro z'abishwa gusa, twararonse n'impapuro z'inzu zabo rusansuma yabaye hakiri kare, z'imiduga yabo rusansuma yabaye hakiri kare, z'amakonte yo muri banke Kadebu rusansuma yabaye hakiri kare. Izo mpapuro turazifise, ariko 72 hari n'abatutsi bishwe cyane cyane mu Rumonge, Nyanza-Lac, mu mitumba ya Vugizo. Mu 72 hari n'abatwa bishwe cyane cyane mu za Mwaro y'ubu kera yari Muramvya, kuko Muramvya yari iyo ntara, Mwaro yari yaronisema. Uyu munsi rero tuvuga tuti tugezehe, amatohoza yacu ageze ku 72, 73, tugira tujabuke tuja hehe, tugira tujabuke tuja muco bita terre et autres biens, no kuvuga gufatanya abapfuye, abagandaguwe n'ivyabo vyanyazwe. Mu Gifaransa, connecter les victimes à leurs biens spoliés. Connecter les victimes à leurs biens spoliés. Amazu, amatongo, amafaranga yo muri banke, imiduga n'ibindi twatoye, dufise impapuro zifisa imikono y'abategetsi barafise amabanga muri ico gihe. Ubitoye ukavyerekana, hari abantu bahora badidinganya baca batangura gutekereza, kuko iyo mikono dufise ni y'abashikiranganji, ni y'abasirikare bakuru, ni y'abacamanza bakuru, ni y'ababaramatari, ni y'abamustanteri. Mu majambo make, ukuri ntikubora, ukuri kurateba gusohoka, mugabo ukuri ntikwigira kubora na rimwe. Reka ngeze ngaho ndababwire nti aya mashirahamwe twabatumiye nk'abarundi. Abarundi babuze, abarundi bafise ivyo bavuga, abarundi bafise ivyo bashikiriza, twabatumiye kugira ngo dufashe kuduterera aya matohoza ari imbere, tuyinjiremo gute, tuzi ko bitoroshe, cyane cyane ko hari abana bakuriye mu mazu Ingozi, Igitega, mu Ngagara, mu Nyakabiga, bazi ko ari iwabo.